Mwaramutse abandi mwiriwe kaze bakunzi namwe banywanyi muriko murakurikira kino kiganiro ca Focode. Kuri uyu wa munani ntwarante kw'isi yose hasanzwe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi. Mu Burundi ahanini uwo munsi uhimbazwa mu birori no mu majambo y'abategetsi. Ikibazo kiba gisigaye kumenya mbega kuba ari ukuba imperekeza canke guheza ibwirizwa canke koko ibirori bitegurwa mu ntumbero yo guharanira agateka k'umukenyezi. Mw'itangazo ishirahamwe Focode ryasohoye kuri uyu wa munani ntwarante yibukije amabi abakenyezi bakorerwa harimwo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu n'ayandi mabi atagira izina. Ni nayo mpamvu Focode yahisemwo kubategurira ikiganiro kidasanzwe ku burenganzira bw'abakenyezi mu Burundi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice akaba nawe agiye kubabwira abatumire dufise muri kino kiganiro n'indinganizo ya kino kiganiro. Alice mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe abariko badukurikirana bose, abamaze gushika ku murongo n'abariko barikazanira kugira ngo baduhamvye. Muri kino kiganiro rero uno munsi Gilbert twakuba turi kumwe n'abatumire babiri. Umutumire wa mbere ndabona yashitse ku murongo ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Ego nanje ndaramukije abariko baratwumviriza n'abazokumviriza bose kino kiganiro. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Erari Nibizi arongoye ishirahamwe CBDDH. Sinzi ndabona atarashaka ku murongo Gilbert, sinzi ko mubona nawe nyene Ari ku murongo kumburengira nuko atararonka uburenganzira bwo kuvuga, ariko ngira mu kanya turiko turagerageza kugira ashobore kuza kumuha ikaze. Egome, abo batumire babiri rero nibo tuza kuba turi kumwe muri kino kiganiro. Nk'uko twama tubigenza, ikiganiro kiza kuba kiri mu mice itatu. Umuce wa mbere ni wa mwanya duha ijambo abatumire bacu kugira ngo baze guca irya nino kino kibazo kijanye n'uwo munsi wo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi, eka mbere cane cane amabi yakorewe abakenyezi ku ntwaro ya CNDD FDD kandi abandanya akorerwa abakenyezi. Mu gice ca kabiri tuza kuha akaryo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo batumire canke baterere ivyiyumviro vyabo. Mu gice ca nyuma ari naco ca gatatu tuza kugaruka ku batumire kugira ngo bagaruke ku cokorwa kugira ngo aya mabi y'agahomerabunwa akorerwa abakenyezi ku ntwaro ya CNDD FDD ahagarare. Muri kino kiganiro rero muriko mugikurikira ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X, Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert, ngira ngo turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina naho umutumire agira kabiri ataraduga. Murakoze cyane Alice, barakoze abamaze gushika ku murongo. Kumbure nta kundi akabazo ka mbere twari kugahera ku mukenyezi, ariko ndabona yashitse. Erari Nibizi mwiriwe. Ndabona ko ashobora kunyumva, nimba muri ko muranyumva. Erari Nibizi mwiriwe. Ego, reka ndabaha ikaze muri kino kiganiro, ndabifurize n'umunsi mukuru mwiza. Murakoze cyane. Ego, Erari Nibizi, iyi ni tariki ya munani ntwarante, n'umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi. Nk'umurundikazi, uno munsi mwawuhimbaje gute? Muha insiguro iyihe? Murakoze. Nk'umurundikazi uno munsi jewe ku bwanje twaronse umwanya wo guhura n'abakenyezi dusangiye umugwi. Hariho imigwi abantu benshi bahuriramwo, hanyuma twibutse ko turi abakenyezi, twibutse yuko dufise uruhara mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'imiryango. Hanyuma jewe ku bwanje ndaheza nkibuka neza ico umukenyezi amaze mu kubaka umuryango, mu kubaka igihugu. Mugabo umuntu agasubira akibuka yuko turiko tubuhimbaza tutari hagati mu gihugu,
kumbure hari intererano twari gutanga tutashobora gutanga buno nyene nk'uko umuntu ashoboye bikoze igihe abo baganira biraba n'abo babisangiye basangiye ibibazo boshikiriza leta batari mu maso mu yandi ngo baheze ngo babibaza. Aho rero umuntu aravuga ati uwo munsi mukuru w'umukenyezi ni umunsi mukuru twategerezwa kwiyumvira ico intambwe tugezeko mu kubahiriza agateka k'umukenyezi, kandi agateka k'umukenyezi n'agateka kazina muntu. Hanyuma umuntu agasubira akiyumvira ati mbega leta ko ariyo avuga ko umuvyeyi wa bose, leta mbega leta burya iriko irubahiriza iryo banga, ni ukuvuga gukingira agateka k'umukenyezi, kuko iyo ukingiye umukenyezi uba ukingiye igihugu, uba ukingiye umuntu uwo ari we wese, uravye uruhara afise bwa gitigiri c'umukenyezi, gitigiri c'abakenyezi mu gihugu, mu bagize igihugu, na bwa ruhara umukenyezi aba afise, kuko bavuga mu Kirundi baravuga ngo uhomba itungo ahomba umukenyezi. Uca wumva yuko umukenyezi afise ikibanza kinini mu buzima bw'igihugu, mu butunzi bw'igihugu. Rero twebwe mu kuwuhimbaza si ukuvuga ngo turaja mu minsi mikuru n'ivyo turayicamwo kugira ngo tubanze tunisamaze, tureke kuguma muri bwa buzima bwo kuvuga ngo mbega buca gute, mbega urugo rugenda gute, umwana ugenda gute, ufise abavukanye canke umushingantahe bigenda gute, ariko umuntu akavuga ati none burya jewe ndafise ikibanza nategerezwa kugira koko intambwe abantu banyiteze ko bwa muntu, intambwe abantu banyiteze ko bwa mukenyezi, igihugu kitera imbere, umukenyezi atera imbere. Urumva rero yuko umuntu umukenyezi nkabatwebwe urumva tuba dufise novuga mu gifaransa face nyinshi, tuba dufise amashusho menshi, amashusho yuko uba uri umuntu ari imboneza mu bandi, ukongera ukaba uri umuntu, ukongera ukaba uri umukenyezi, ukongera ukaba uri umunyagihugu atari hagati mu gihugu. Urumva rero turibuka n'ico umuntu yimara, kuko umukenyezi aho arategerezwa kuba ingirakamaro. Mu gihe bavuga bati ni wewe utanga ubuzima, ubungabunga ubuzima uko buza kose, buza mu mahoro, buza ku nguvu, buza ubishaka utabishaka, utegerezwa kubungabunga ubuzima. Twebwe rero iyo turiko turahimbaza uno munsi twibuka urwo ruhara rufise amashusho menshi mu gihugu. Murakoze cyane Erari Nibizi. Pacifique Nazwe, nibutse ko murongo y'ishyirahamwe Focode twabonye itangazo n'urwandiko rw'impapuro 7 mwazindutse musohora, ariko mu rusohora ari ku munsi mukuru wo guhimbaza uburenganzira bw'abakenyezi ku isi. Ariko icyatangaje nuko twabonye muri urwo rwandiko ahubwo muzura kaboze ku mabi yakorewe abakenyezi kuva mu 2015 mu gihe abandi bari mu minsi mikuru, ko Focode risanzwe atari ishyirahamwe rikora ahanini ku bakenyezi gusa, kiretse ko namwe muri rongoye musanzwe muri n'umugabo. Uyu mwitwarariko twabonye mufise kugezaho musohora urwandiko rw'impapuro 7 ku bakenyezi uvahe, abakenyezi barenganijwe bibatwaye iki? Urakoze cyane kuri kano kabazo. Uti iyo abakenyezi bariko bararenganywa bigajiwe vyontwara iki kandi ntari umukenyezi? Nakabazo keza. Kenshi iyo ndiko ndavuga ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu ndavyishirako. Iyo tugiye ku bibazo by'abakenyezi ndibuka ko ndi umuvyeyi w'abana babigeme 2. Ndi umwana wa naka, ndafise umuvyeyi yambyaye w'umukenyezi, ndafise umukenyezi twubakanye, ndafise bashikanje. Iyo rero ndiko igihe cyose ndiko mvuga uburenganzira bw'umukenyezi, ubwa mbere mbona abo nyene banyegereye cyane, nkiyumvira hamwe ubwo burenganzira butubahirijwe kuri bo. Ni kenshi muzokumva niyo ndiko ndavuga bwira nk'abategetsi ngiye ku bibazo vyerekeye abigeme, abakenyezi, iminsi yose ngaruka ku bakobwa babo,
ngaruka ku bakenyezi babo, ngaruka ku bavyeyi babo, kuko kenshi abantu b'abagabo ntibishoka biborohera gutahura bino bibazo bijanye n'uburenganzira bw'abakenyezi, usanga umengo nyene ntibitwerekeye. Ngoma mpere ku karorero gatoyi imbere y'uko duhunga, muri Focode twari dufise ishure ryitwa Lycée Étoile de l'Espoir ryari hajya mu Nyakabiga. Muri iryo shure naho nasaba nkagenda nkigisha ku buntu imyaka ibiri, umwaka w'icumi n'umwaka uheza mu w'icumi na gatatu, icigwa ca civisme wasanga ndabigisha agateka kazina muntu gusa. Agateka kazina muntu kubera iki? Mu mashuri yisumbuye narigeze kwiga agateka kazina muntu, vyari ivyigwa vya mbere biturambira bibishe. Nari nipfuza ko ndonka ingene abantu bakiri bato ndababwira agateka kazina muntu mu majambo bashobora kumva bikabaryohera, kandi ico naragishitse ko vyageze aho nisanga abantu mako ngo ninze no mu mpera y'indwi nsubire ndabigisha agateka kazina muntu, ukabona ko babikunze. Aho rero aho ngomba kuja nihe, igihe kimwe twariko tuvuga ku bijanye nk'ibi vyo gukubita abagore mu ngo, ndabaza nti mbega burya hoba hariho ibintu umugore akora ku buryo umugabo wiwe akwiye kumukubita? Ikiganiro kiraryoha gose, abanyeshuri barigaburamwo kabiri, hafi abakobwa bose baravuga ko bitabaho, batumva ingene umugabo ashobora kuba gukubita umugore. Hanyuma abahungu mugwi munini bavuga ko hari ibintu abagore bakora bitabaho umuntu yobakubita, n'abandi bahungu bake bagiye ku ruhande rw'abakobwa. Ca ndabagira iyo migwi ibiri, hanyuma ca nsaba wa mugwi w'abahungu bavuga ko hari ibintu abagore babikoze umugabo aba akwiye kubakubita, ca ndababwira nti umwe wese nambwire ico nyina wiwe yokora se wiwe akaba akwiye kumukubita. Hageze kuri ba nyina, abahungu bose bavuga ko ata kintu na kimwe nyina yokora ngo abikubitirwe. Ni ukuvuga iyo bariko baravuga abagore bo ntibumva ko ba nyina barimwo, bariko baravuga abagore n'abandi bose kiretse nyina wabo. Mugabo akaca yibagira ko abo bagore bose ari ba nyina b'abantu. Ni ukuvuga umugabo wese yiyumviriye nyina iyo hageze uburenganzira bw'abakenyezi yoca aja imbere mu kuja kubugwanira. Ntiturinjira neza mu vyo twavuze muri rino tangazo, ariko umuntu afashe nk'akarero gatoyi kaho tuvuga ingene abantu bafatwa bagapfungirwa mu bibanza bitazwi. Muri ivyo bibanza ugasanga umwigeme canke umukenyezi ari mu minwe y'abantu b'abagabo, ibigabo vy'ibirara bishobora gukora ivyo bishaka, bikaja kumusambisha mw'ijoro. Hari naho bamwe imbere y'uko bicwa usanga barafashwe ku nguvu, usanga barakorewe ibindi tuza kugarukako. Uca wiyumvira hamwe umugabo wese ahari yovuga ati ibi bintu bariko baravuga ni ibintu nshobora gusanga vyakorewe umukobwa wanje, ni ibintu nshobora gusanga vyakorewe mama wanje, ni ibintu nshobora gusanga vyakorewe umugore wanje, ni ibintu nshobora gusanga vyakorewe mushiki wanje. Twosanga abagabo ari twebwe tunagize inguvu zo kuja kurwanya ivyo bintu kurusha n'abakenyezi bo nyene baba ariko barabikorerwa. Hamwe Perezida Ndayishimiye yokwiyumvira ati ego uyu munsi ndakomeye, ejo igihugu gishobora kuba kiriko kiratwarwa n'uwundi muntu atankunda, nkasanga barya abakobwa banje nibo bafashwe batwawe mw'iperereza bariko barakorerwa ayo mabi numva abandi bantu bakorewe imbere yuko babugwa irengero ryabo. Hamwe Reveriyano Ndikuriyo bambwiye ko afise abana b'abakobwa gusa 4 babigeme. Hamwe yokwiyumvira ati mu mwaka uheze murazi ko yahatwe gupfa, n'ubu ntawuzi birashobora gushika. Hamwe yokwiyumvira ati ntakiri ngaha barya abakobwa banje 4 bashobora kubatwara hajya mw'iperereza bagakorerwa bino bintu twumva vyakorewe abana bandi bakenyezi. Ndazi neza ko ari bo bontanga aho genda bivuga, boca biruka kuvuga bati nyabuna nyabunya reka tunyarutse tutarahava dusigeho itegeko rivuga ko atamukenyeze atamwigeme azokwigera asubira gupfungirwa ahantu hari abagabo gusa, atanumwe abona, bakamumarana igihe bamukoresha ico bashaka cose. Rero ngarutse aho wahereye uti nk'umugabo ibintu nk'ivyo uvyitwararika gute? Icambere nico maze gusigura, nuko mba numva ko ngiye gukingira ubwa mbere abanje nyene imbere yuko niyumvira uwundi mukenyezi numwe. Akandi nokongera ko mera nk'uwunganira mugenzi wanje mu kiganiro Rari Nibizi, nagomba kongera ko akandi kantu mbona bihenda abantu benshi iyo hageze bene uyu munsi mukuru,
twakuze tubona itariki 8 z'ukwa gatatu ubutegetsi bwose buhamagara abakenyezi, kera bitwa bayifebe, haraje indi ntwaro babise ukundi, ubu hariho abakenyera rugamba, bakaza kuri uwo munsi tukabona batambira abakuru, abakuru bakavuga amajambo bunyene bakavuga ingene bakoze ibintu bitangaje mu kugarukira uburenganzira bw'abakenyezi. Ubuho haca heze ko bateza kuba bambaye ibitenge bishasha, mu nyuma hakabaho baja kwiryohera mu bakenyezi, amasosiyete agenda kubaha ivyo banywa, ivyo bafungura, gutyo gutyo. Umunsi mukuru gahera muri ivyo, mbere bawita umunsi mukuru. Umunsi mukuru mushira mu gifaransa nka fete, bawufata nka fete. Abakiri bato bo nigeze kumva bavuga ngo bagereranya uwo munsi mukuru n'uwa 14 ukwa kabiri, bavuga ngo Saint Valentin ngo ni y'abakiri bato, ngo 8 ukwa gatatu naho ngo ni umunsi mukuru wabubatse w'abakenyezi bakuze, ngo nibo baba bashikiriwe. Ni bake banazi izina ry'ukuri ry'uyu munsi. Uyu munsi ntabwo witwa umunsi mukuru gutyo nyene ngo w'abakenyezi, witwa umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi, Journée internationale des droits des femmes. Ubu ntibakinavuga ngo de la femme, kuko bafata ko niyo uvuze abakenyezi bari mu mvuze ijambo ry'igifaransa diversité, harimwo ubudasa bw'abakenyezi mu mice myinshi. Rero bayita Journée internationale des droits des femmes. Ni ukuvuga wategerezwa kuba umunsi twicara turaba uburenganzira bw'abakenyezi mu gihugu cyacu aho bugeze, ivyo babuze mu gihugu c'iwacu, intambwe bageze ko, ikibuze n'ivyokorwa kugira ngo tubashikane ku rugero rumwe n'uburenganzira bw'abashingantahe bw'abagabo, tubahe umwidegemvyo ukwiye gushobora kwibeshaho no kwitunga. Turabe ivyo vyose nyene bari babuze. Kera abakenyezi bagize intambara zikomeye mu makungu, baragize intambara zo kugira baronke uburenganzira bwo gutora, baragize intambara zikomeye zo kugira bashobore kugira konte muri banke. Abuno munsi babibona babironka vyoroshe, ntibazi ko rwari urugamba rukomeye kera nk'ubwo, n'ibindi byinshi. Rero birahambaye ko ku munsi nk'uyu tuvuga uburenganzira. Focode ikora cyane ku bibazo bijanye n'abantu banyuruzwa bakabugwa irengero mu isekeza ndondeza, tugakora ku bibazo bijanye n'ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu. Rero ivyo iyo turiko turabikorako, turaheza tukaraba n'ingene ivyo nyene bikora ku bakenyezi. Madame Rari yabivuze neza ati bavuze agateka k'umukenyezi, bavuze agateka kazina muntu muri rusange, nako biri mu gateka kazina muntu. Vyose biri mu bigize agateka kazina muntu, ariko agateka kazina muntu karagera habaho ibihe gashobora kugenda gafatira no ku migwi. Les droits catégoriels, mu burenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abagendana ubumuga, uburenganzira bw'abakenyezi, gutyo gutyo. Rero vyose biri mu mugumwe w'agateka kazina muntu, kandi mu bijanye n'agateka kazina muntu havuzwe ko byose bifatanye. Uhonyoye kimwe usanga uhungabanije n'ubundi burenganzira bwose. Nuko rero bya bintu bije Pacifique nahazwe kumbure ducunguze umwanya umwete nk'uko mwariko murabivuga, tugire ko mu Rwandiko mwasohoye muvuga mabi akorerwa abakenyezi, ko muri ayo harimwo kunyuruzwa, bakabugwa irengero, gufatwa ku nguvu, kwicwa, kandi ko ivyo vyakogwa kuva kuri leta y'umuhisi Petero Nkurunziza, mbere bikaba vyarabandanije no ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Mbega mwosigura icyo mwafatiye ko mu kwandika uko? Ego nivyo, namaze kuvuga ko Focode imaze imyaka ishika 10 turiko turakora ku bibazo by'abantu banyuruzwa bakabugwa irengero. Mbere tukagira ko tunakora no ku bindi bijanye no guhonyora agateka kazina muntu ku rugero rukomeye cyane, nk'ibi bijanye no kugandagura abantu, ibintu usanga bijanye na bimwe bita ngo ubwicanyi ndengera butungane, execution extrajudiciaire. Rero iyo turiko turabikora ko twaragiye turabona abakenyezi nabo babikorewe. Uno munsi rero niho twagize tuti none ko tugiye ubutegetsi bugiye kwihimbaza ngo burakingira ngo agateka kazina mukenyezi, ubwo niko bimeze. Tuca tugaruka ku bitari bike twari tumaze gushira ahabona. Wanashima ivyo twavuze muri urwo rwandiko ntabwo usanga ari bishasha, nuko ubu vyasizwe hamwe, ubundi byagiye bigenda bivuze
kimwe kimwe cyose kiri ukwacu. Nko muri ivyo bijanye no guhonyora agateka kazira muntu bikomeye, twahereye ubwa mbere kuri bijanye no kunyuruza abantu bakabuga irengero. Kuri urwo ruhande twerekanye nk'abakenyezi bashika 10 Focode imaze gutohoza ko bagiye barafatwa n'inzego mu nyuma ntibigera basubira kuboneka. Twanditse 10 ariko mubo dufise barashika 11 mu rutonde dusanzwe dufise. Nyuma nk'uko ubivuze nuko ibyo dusanga byakozwe ku ntwaro ya Perezida Petero Nkurunziza, kandi bikabandanya bikogwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikindi twerekana nuko uko izo ntwaro zivyifatamwo bisa. Tuba tuvuze ko ingaho tuvuga ko abo bantu bamaze kunyuruzwa bakabugwa irengero, izo ntwaro zose zirahakana zikavuga ko ata muntu anyuruzwa ku ntwaro yabo, anyuruzwa n'ubutegetsi. Ikigira kabiri, ababuze ababo babaho mu gahinda katagira uko kangana, intwaro itemera gutohoza ivyo vyabaye. Ica gatatu rero kiza nuko batigera bahanwa abakoze ivyo bintu, hanyuma imiryango nayo itigera ishumbushwa. Tubaza kugaruka ku gice ca nyuma twavuze amagorwa muri iyo miryango basigaramo. Muti mvuze ngo vyabaye kuri izo ntwaro zibiri noshobora kuvyerekana, reka ngende mfata uburero buke buke kumbure turaza gushobora kubigaruka ko cyane uko muza kugenda murambaza. Dufate nko ku ntwaro ya Nkurunziza, ku burero twagiye turatanga benshi bashobora kuba bacibuka. Twahereye nko ku wa mbere dufise umukenyezi yanyurujwe ku ntwaro ya Nkurunziza, yari umukenyezi yitwa Emeline Ndayishimiye, yanyurujwe igenekezo ry'umunani mu kwezi kwa12 muri 2015. Emeline Ndayishimiye yanyurujwe habanje kunyuruzwa umushinga ntahe wiwe yitwa Alexis Nkunzimana, yari umunywanyi wa MSD, anyururizwa hajya mu gisagara hagati Bujumbura, yari n'umuvunjayi. Hanyuma baraye bamutwaye mwijoro, bamutwaye bambe baratelefona Emeline bamubwira ko yotanga imiliyoni 4 bagaheza bakarekura umugabo wiwe. Baraheza barara banavuze ikibanza azotangiramwo ayo mafaranga. Ubwa mbere bavuga mu Kinindo, ariko bukeye barahindura bavuga amaja hajya mu Kigobe. Emeline Ndayishimiye yava mu muryango w'icegera c'umukuru w'iperereza mu Burundi. Sinzi ko benshi babizi, burya irya perereza Service National de Renseignement, umukuru waryo kenshi abava muri CNDD-FDD, ariko abafise icegera ciwe badasangiye ubwoko, usanga yahoze mu gisirikare ca kera canke mu gipolisi ca kera. Rero nawe yaciye yitura uyu se wabo yarari muri ayo mabanga. Uyu nawe aramuha abapolisi 4 bo mwiperereza bagenda bamuherekeje mu gihe yaragiye gutanga ayo mafaranga. Ariko ivyabaye biratangaje, bamwe bahabwa amafaranga bavuze ngo Emeline nagende wenyene kwipikipiki, abandi ambwira bati ntaco genda imbere, twebwe turakurikira tume tubona uko bimeze. Ageze hatangira amafaranga, ubwo nyene baciye yamusimbira ko bamwe nyene bari baraye batwaye umugabo, baterera mu modoka, baragenda baramujana, abapolisi barakata barigira, gutyo uyu mukenyezi abaranyurujwe. Uyu myaka irarenze 10 turiko turasemerera dusaba ko habaho ubutungane, haba amatohoza nko kuri ico kibazo, nta na kimwe kiriga gikorwa. Ndabaha kandi karorero kazwi cyane, Marie Claudette Kwizera yari umunyabigega wari Giteka, nawe nyene yanyurujwe aho mu kwezi kwa 12 2015 itariki 10. Itariki 10 biranabaje kuko ni itariki igejwe guho bahimbaza agateka kazina muntu mwisi yose. Nico gihe bambe bibuka bahanya agateka kazina muntu, nico gihe uyu mukenyezi nawe yaciye anyuruzwa. Nawe yanyururijwe hagiya mu gisagara hagati mu gisagara ca Bujumbura, imbere ya Polyclinique Centrale, anyuruzwa n'abakozi biperereza. Mu nyuma umwe muri abo bakozi biperereza araheza telefone umuryango avuga ko bomuha amafaranga akamurekura. Uyu muntu mu nyuma yaranafashwe kuko byaboneka wiyemerera ko yabikoze kandi ari ntwaza ngabo mu iperereza, ariko yapfunzwe indwi 2 gusa aca arasubira mu kazi. Marie Claudette Kwizera ntigeze asubira kuboneka. Amakuru dufise avuga ko yamaze igihe apfunzwe mu gasho k'iperereza, baramugize nabi cyane.
hari igihe biyumviriye ko bomurekura mugabo babona ngo ingene bamwononye bati hamwe twomurekura ibara ryo bariguye abantu babona ingene twagize abantu baruhira ngo kumwica barabiye baja kumuta. Sinoshobora kuvuga uburero bwose ariko reka ndabe nka kandi abantu bashobora kuba bibuka abantu baribuka turiko turavuga cyane nk'abadandaza abakenyezi babiri b'abadandaza uwitwa Theodesi ahishakiye batazira Emencuti n'umukontable wiwe yitwa Rehema Kaneza nabo banyururijwe hagati mu gisagara cya Bujumbura muri 2018. Turacyari kuri Nkuru Nziza aba nabo nyene makuru dufise yemeza ko baciye batwagwa mu iperereza bakorewe ibintu bibabaje cyane mu nyuma bo bahavuye nabo nyene bicwa. Ariko urumva amaherezo ntidusubira kuyaronka iyo vyahereje duheruka dufise ingene baba barafashwe tukaronka batwemeza ko aho hantu bahapfungiwe bahabaye, ariko amaherezo usanga atigera ashobora kumenyekana neza iyo vyahereje. Aba igituma ndabagarutse ko nuko nabo nyene vyabonetse abantu bashobora kuba bafise uruhara mwenyuruzwa ryabo baranafatwa hajya kuri police judiciaire barabafata barabapfunga. Muri abo harimwo umwe nawe nyene ari ntwazangabo mu iperereza ry'u Burundi. Icabaye ni giki uwari procureur general de la République ico gihe yitwa Sylvestre Nyandwi niwe ngo yaciye atanga itegeko ko abo bantu barekugwa mu minsi 2 gusa, kandi umuvugizi w'igipolisi yari yamaze kwemeza ko abafise uruhara muri iryo nyuruzwa bamaze gufatwa kandi ku rubanza ruzokurikira. Sylvestre Nyandwi acarategeka ko iyo dossier ihagararira ngaho nyene na kandi karoro k'ingene bene aya madosiye atigera asubira gukurikiranwa. Reka nsimbe gato nje kubanyurujwe ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Pacifique ninazwe mu nkundira imbere yuko tugaruka kubanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye, aba bakenyezi bose bafite bahuriye kuki hoba hari ico bahuriyeko canke umwe wese afatwa canke agandagurwa ku giti ciwe ntaco bahuriyeko bose? Ugiye kubiraba ni kiri mu bintu nza kumbura nza kuzandagaruka ko kenshi muri kino kiganiro nuko nama navuze nti iyi ntwaro yubakiye ku karenganyo, iyo ntwaro ibibangamiye umuntu wese harimwo n'abayirimo. Burya intwaro y'agahotoro nta numwe mu bisanzwe bafise umutekano muri yo, nabajya bakora ku gahotoro bo nyene birashika bagashikirwa. Abantu dufise akarero gakomeye ka General Bunyoni, ubu nta byinshi tugisigura kuri ico kintu, bose barabona ibintu akorerwa kandi ejo ariwe yategeka ayo mabi y'abariko arakogwa. Rero uravye bano bakenyezi bakorewe ano mabi atagira izina, usanga harimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazize kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi. Hariwo nk'uwo ntavuze yitwa Christa Benigne Irakoze, nk'uwo yaserukira yarongoye abakenyezi bo mugambwe sawa Nyafrodebu bo muri Bujumbura Rirara, akaba yari mu bantu bari imbere gose mu myerekano biyamiriza ikiringo cya gatatu ca Nkuru Nziza. Harimo nk'umukenyezi yitwa Belize Ntakarutimana, uyu nawe nyene yari umunywanyi wa MSD, yari imbere gose mu myerekano hariya kumutakura. Hariho nk'uyu nahegereye ko Emeline Ndayishimiye, we nyene ntiyari cyane mu bya politike, ariko umugabo wiwe yari mu MSD, no kuvuga ko mu byo bazize harimo cyane ico cyo kuba aba MSD. Rero turabonamwo abagiye bazira kuba arabatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku rundi ruhande hariho abandi usanga ata bya politike bari barimwo, nk'uku kwa Marie Claudette Kwizera, we yari uharaniye hagati y'akazina muntu, yakora muri Rigiteka. Hariho nk'umusirikare tuza kubona yagandaguwe n'umukenyezi wiwe, nk'abo ntituvuga ko bazize ivyo vy'imigambwe. Hariho rero n'abandi nabo dusanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD, nabo ugasanga bazize ikindi kintu, ntibazira ko ari abanywanyi ba CNDD-FDD. Nk'aba bakenyezi babiri mvuze bari abanywanyi ba CNDD-FDD, bobo bazize ibikorwa bakora mu by'ubutunzi. Nk'uyu bita Emencuti yakora cyane mu bintu byo kwimba ubutare, yari afise ibyo biti birombwe ngo vya Casiterite hariya mu Cibitoke. Batubwiye ko Perezida Nkuru Nziza yahagirishirije inama abagwizatunga baho, hanyuma uwo mukenyezi babona arinjiye aza muri iyo nama nawe cyo kimwe nabo bagwizatunga abandi benshi basanga bakomeyemwo abasendere FTD bazwi bafashe ibintu bikomeye umugambwe.
ni umukenyezi aboneka gose, aca abaza ati umukenyezi n'uwahe ninde. Ivyo tubifise muri audio ndende dufise y'umwe muri abo bari barigeze gufatwa bagirizwa ko aribo babanyuruje, ariko arisigura avuga ati yamara naho muri kumubishira kuri twebwe abibwira umuryango, hariho ahandi vyavuye hakomeye mu biro vy'umukuru w'igihugu, niho tuza twumvamwo ivyo vy'iyo nama. Uyu mukenyezi rero yari afise utubira tubiri, yari afise se w'umunyarwanda w'umututsi, akagira na nyina w'umuhutukazi w'umurundikazi. Nyina yari yahunze mu 72 ahungira mu Rwanda, ageze mu Rwanda akundana n'umugabo w'umututsi, baraheza bavyara uyu mwana. Ariko rero uwo mwana ngo ntiyari yarigeze anamenya na se. Hanyuma nyina nawe yahavuye apfa uyu mwana akiri muto cyane, menshi utakiri muto cyane. Mu nyuma intambara yo mu Rwanda ibaye, bahungira muri Zaire, bajya muri Tanzania. Aza kumenya ubwoko bwiwe, abumenyera mu ikambi y'impunzi muri Tanzania, agira ubugeni, bagiye kubwira umugabo wiwe ati mbega wewe urazi uyu muntu ugira utware ko ari umututsikazi kandi ko afise se w'umunyarwanda. Se uyu mukobwa yamenye ko se ari umunyarwanda w'umututsi, se nawe yari yishwe muri jenoside. ni ibintu bibabaje cyane uri kurumviza ivyo bintu. Rero igihe babonye uyu mugore muri iyo nama, harabaye iryo jisho gose ryo kuraba uyu mugore ninde. Hazamwo kakandi k'umunyarwandakazi, ubwo si umusomyi w'urusaku w'u Rwanda. Turafise abanywanyi ba CNDD-FDD benshi bapfa kubera ico, usanga bafise umuvyeyi umwe yaba nko mu Rwanda, tukabona benshi banyuruzwa canke bicwa haciye igihe gito baherutse kuramutsa ababo bari mu Rwanda. Hariho n'abandi ba CNDD-FDD bazira ibintu bindi biba bitangaje gose. Hariho umwe mu Rwaruka yanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye, nagira nze kumugaruka ko mu kanya, muri Nzero 2024, yitwa Corinne Nizigama. We ntitwanamwanditse muri ino raporo, ariko nawe ari mu bo dufise ko amakuru. Nk'uyu mwigeme we yazize ibintu byo mu muryango, aho mu muryango usanga bariko barajyana. Musaza we yaraheruka kuba nk'uvanye n'umukenyezi wiwe, yaba musaza we n'uyo mukenyezi wa musaza we bose bari hanze, basiga abana mu Burundi. Imiryango ya se n'imiryango ya nyina y'abo bana isigara iragwanira abana. Abana ubwa mbere bari mu muryango kwa se barabwa n'uyu mukobwa yitwa Corinne Nizigama. Abo ku ruhande rwa nyina nabo bakavuga bati abana muteza kubaduha abari twebwe tubarera. Muri uwo muryango hakaba harimwo abantu bakomeye, abakozi b'iperereza, abantu bakomeye cyane mu mugambwe. Ari naho uwo muryango wivye abana. Umaze kuba abana mu muryango wa se baja kwitwara muri zone, haba umusore bafashe wo muryango wa nyina w'abana baramupfunga kuri zone, baja kuburana. Umunsi bari bavuye kuburana kuri zone, niho uyu mukobwa yaciye anyuruzwa ageze hajya mu Gasenyi. Imodoka yamunyuruje, abantu babona imodoka barayimenya, iramenyekana ko ari imodoka yo mwiperereza. Uwo muntu yanatabarijwe kare cyane, turasemerera kuva agifashwe, ariko ubu imyaka 2 iraheze uyu mwigeme atigeze asubira kuboneka. Umva nkuko wabimbagije, bari mu migwi myinshi cyane, barimwo aba CNDD-FDD, barimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, barimwo n'abigenga. Usanga ibintu bariko barazira bigenda bitandukanye, ariko bose bakicwa co kimwe n'inzego z'iperereza. Ego murakoze Pacifique, kumbure mwari mwavuze ko mu kanya muza kuvuga ivyo ku ntwaro ya Ndayishimiye, ariko mudukundire dusangize ijambo uwo musangiye ikiyago. Reka tugaruke kwa Erari Nibizi imbere yuko tuca tubasubiza ijambo. Erari Nibizi, murumvise bino bintu Pacifique Nahazwe arongoye Fokoda heje kuvuga no mu raporo basohoye, berekana yuko abagore basambishwa mwijoro, bagasambishwa n'abagabo, kandi ko bahabonera amabi menshi harimo gufatwa ku nguvu. Nk'umukenyezi uno munsi muzi yuko no mu gihugu cyacu, nubwo mwavuze yuko hari ibyo mwategerezwa gufasha mugabo kubera ko muri mu buhungiro, ijwi ryanyu cyangwa inguvu mufise zo gufasha kugira ngo ibintu bihinduke ari nke, muvyakira gute bigera hiyo abandi bakenyezi mu gihugu baba barihe? Abakenyezi b'abategetsi bo ntibavyumva, mwebwe mwavyakiriye gute ivyo bintu? Mwari mumaze kuvyumva? Egome, ivyo narimaze kuvyumva, ariko sinarimaze kuvyumva, naravyiboneye ko kabiri. Jewe narafashwe itariki 20/1997
njanwa mu Kigobe twari kumwe n'abandi twari abakenyezi batatu n'abantu b'abagabo babiri canke batatu nyene, hama twari mu gikorwa c'ivyo twari dusanzwe dukora vy'abaharanira agateka k'abigisha mu nama ya sendika. Jewe rero hagera gumva barashika bakabafata hanyuma bakaja mu vyo kubabaza. Mu kubazwa nafashwe nagiye kubazwa n'umu ofisiye w'umupolisi hajya mu Kigobe sinovuga uwo ariwe, ariko uwo mwanya nararaba ariko arakora bimwe bita bariko baragira procès verbal, bariko baragira icegeranyo banyumviriza, jewe uko nabivuga kumbure ntiduhuze ariko arabisubiramwo, urazi ko aca asubiramwo ngo kugira yumve yuko ivyo yandika bihuye n'ivyo wavuze. Haragera igihe kumbure aravuga ibintu ntemera yuko arivyo navuze, ndamuhakanira ndafata n'urwo rupapuro ariko arakora iyo PV. Yarahagurukije yameze nk'uwushaka kunkubita. Ku mutima nuko haciye haseruka buno nyene umuntu wo muri Ligiteka, sinshobora kuvyibagira, buno nyene acarugurura. Je mu nyuma ndibaza nti koko iyo uwo muntu wo muri Ligiteka ataca buno nyene asohoka ayugurura, yaciye adodora arugurura kuko yaraje gukurikirana abo bantu batwara amasendika bafashwe bari mu nama, koko yari kubahwa kunshira kw'ikofi. Mu vyo yari yambajije ko nubatse, bambaza vyinshi mugabo nkiyumvira uwo muntu w'umugabo yari kunyubakwa kunshira kw'ikofi. Hanyuma ivyo biraheze. Umwaka w'ibihumbi 2004 narahagaritswe nyene, yego ndaja hajya barantwara mu gipolisi hajya muri mu Muyenzi. Abambajije bose bari abantu b'abagabo. Abo kumbure hariya mw'iperereza baciye babona kumbure ko badahava batubaza uko bashaka, ko bahava batadufata nk'uko bashaka ko dufatwa. Abo bari abapolisi baratubaza turishura, hanyuma haragira ko mw'iperereza babona ko umenga ntitwafashe uko twategerezwa gufatwa, baca baradutwara mw'iperereza. Duhise mw'iperereza aho hari itariki menga 9 z'ukwezi kwa gatatu mu 2004, nibuka nari umukenyezi ndi umwe muri abo bafashwe n'umuntu w'umugabo. Baraheza kutwumviriza, bahejeje kudukorera icegeranyo rero bashaka kudushira mu gasho. Hageze ko badushira mu gasho niho baca baronka urufunguruzo, basanga bafise icumba kimwe gusa. Ica mbere twari duhejeje kubazwa n'abantu b'abagabo gusa. Ica kabiri mu bisanzwe ata vyumba vy'abakenyezi vyari bimenyerewe, bagira badushire mu cumba kimwe n'umuntu w'umugabo. Uca wumva rero nuko nyene nari maze kumenya icari c'agateka kazina muntu, nari maze kumenya icari co agateka k'umuntu ariko aharanira agateka k'abakozi mu twara sendika. Hanyuma jewe ndafise ingene nifashe, uko kuntu nifashe biratuma baca bagira ubwoba, baca baratinya kuko je nagize ntimushobora kubishira mu cumba kimwe n'umuntu w'umugabo. Uca wumva rero yuko ivyo avuze ati abakenyezi baragenda bahagaritswe, bagahamagagwa bakabazwa n'umuntu w'umugabo, bagakubitwa n'umuntu w'umugabo, bagahohoterwa n'umuntu w'umugabo. Urumva kumbura hakaca hashika yuko na kwa kuntu abantu b'abagabo rimwe ndetse no muri ivyo vy'iperereza ndetse no muri ivyo vy'igipolisi ndetse n'ivyo vy'ubunyamaswa, kenshi bashobora no kwibaza yuko umukenyezi ari imbere yabo ashobora kuba ari igikinisho, igikoresho, ikintu co kumuhera umunezero mu mwanya umwe. Urumva rero ivyo rero sindiko ndabivuga nk'uko yabivuze, ndiko ndabivuga nk'uwabibayemwo. Uwo mwanya rero wo mw'iperereza hajya haruguru ya katedrale, jewe icamfashije naratabaje, naratakambye, kandi muri abo bambajije kumbure bamwe basa nabo twize hamwe, twize turi paralele, biga mu bisata bimwe nanje niga mu bindi muri university. Hanyuma rero bamwe barumva induru mvugije, bamwe baca baraza bati uwo ninde uwo muntu avugije induru, bati ico gihe ibintu vyo guhohotera ntivyari bwaseruke ngo vyerure,
kuko sinovuga ngo ntivyariho kuko hariho abavuga ko bibaho ariko ico gihe ntivyari bwerure bari bagifise ico batinya abantu baraza baragira bati ntibishoboka nirindira mubanze muronke urupfunguruzo baje mu vyumba bibiri bitandukanye ariko nkaraba mbega kubera iki uwo muntu w'umugabo ari we yoza kubaza umukenyezi kuvyerekeye amakosa yakoze kubera iki umukenyezi atobazwa n'umukenyezi n'igihe ibintu bimwe bimugoye umuntu w'umukenyezi akaba yari yaronse indero ikwiye ihuye umukenyezi wajejwe amabanga akaba afise indero ihuye n'ibikorwa azokorera abakenyezi urumva rero twebwe ingene tubona yuko leta y'u Burundi irakora ibintu menga ni ibintu ipfa gukora itabanje gutohoza akamaro k'izo nzego kuko iyaba inzego z'iperereza iyaba inzego z'umutekano aho mu gipolisi iyaba bazi yuko mu guhamagara umuntu abantu bitwa ko inyamiramabi zitegerezwa kwamira amabi zitegerezwa gukinga amabi zitegerezwa ko umuntu ageze kwitaba hamwe mu gifaransa bavuga bati umuprevenu aba ari 50% coupable 50% innocent umugabo ari présumé innocent mu gihe rero naho yoba yakoze ikibi umuntu aguma umuntu naho yoba ari umuntu yakoze ikibi naho yoba ari umuntu yakoze ikibi kimwe nyene cuguheza ategerezwa guma afatwa nk'umuntu kugira ngo acige urubanza rw'abantu kugira ngo afatwe nk'umuntu nejo mu gatondo niyaheza agaheza igihano azove mu gihano ari umuntu atazova mu gihano ari inkozi y'ikibi urumva rero nuko leta y'u Burundi mu gutegekanya ivyo bintu vy'inyamiramabi mu gutegekanya ivyo bintu vyo gutohoza no guhasha ikibi badafata ko umuntu ari umuntu uko ari kose yaba yakoze ikibi ategezwe kuguma ari umuntu bakamufasha kugumana ubuntu ntagirwe igikoko urumva rero umukenyezi ico ni cambere gikomeye cane cikosa rya mbere rihari ica kabiri nuko abakenyezi bari imbere muri izo nzego basamara canke batamenya ico bajejwe batamenya yuko mu gihe agiye kuba inyamiramabi ayego ategerezwa kuba inyamiramabi y'igihugu yo gukorera igihugu kugira ngo abantu babafashe kusubira kuba abantu naho yoba yakoze icaha mugabo batibuka yuko hariho abakenyezi hariho abana bategerezwa gufata banashingiye ku vyo umukenyezi ashobora gukenera ku vyo gukingira umukenyezi ku buntu bwiwe no ku vyo akenera vyiwe kugira ngo igihe yoba ahamagawe yagirizwa icaha yaragikoze canke atagikoze afatwe nk'umuntu afatwe mu iteka ryiwe ejo mu gitondo niyava mu iperereza yatsinze yambiswe izera canke yagirijwe amakosa abikore nk'umuntu azove mu gasho azove mu muntu uze muri prison ari umuntu azoja gukorera igihugu bwa muntu atazogaruka yaragizwe igikoko kubera yafashwe bunyamaswa Kumurengera erari nibizi mu ntunze ngira ivyo turabigaruka ko ku mpanuro mwotanga n'icokorwa kugira ngo amabi n'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi mu busho ntiribandanye munyemereye twogaruka kwa Pacifique mwavuze muti ku ntwaro ya nkuru nziza vyariho erari nibizi avuze ati kumbere ntivyari bwanyomoza ariko vyamyeho atanze n'intaye ku vyamushikiye namwe muti no ku ntwaro ya Ndayishimiye vyarabandanije ubudasa buri hehe hagati y'intwaro ya Ndayishimiye n'intwaro y'umuhisi Petero nkuru nziza hahindutse iki ibishasha nibihe kiretse amazina n'uturero mwagiye muratanga ku vyabaye mu myaka iheze umuntu abiravye ku bintu bijanye n'agateka kazi na muntu nta tandukaniro ririho hagati ya Ndayishimiye na nkuru nziza uko bumva ivyo bibazo uko bafata abantu nico kimwe narimaze kubaha uburorero butatu bw'abanyurujwe mu gihe ca nkuru nziza naza ntanguye mbere narimaze kuvuga akarorero k'uyu mwigeme yanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye muri 2024 naho nyene uko vyagenda ku ntwaro y'imbere ariko bimeze nta matohoza nta guhana biguma ari ukuhakana ko atacyabaye hariho akandi karero kamwe canke tubiri nashobora kugaruka ko nko muri Kigarama 2023
hari umwigeme yitwa Arlette Niyomwungere. Arlette Niyomwungere ni umunywanyi wa MSD yigeze kunyuruzwa n'iperereza mu gihe cy'imyerekano muri 2015. Ico gihe araja mu iperereza, twese turasemerera, baramurekura haciye igihe gito, yoba yarasubiye no gufatwa n'irigira kabiri, naho nyine arasubiye ararekugwa. Ariko rero kumwe mu Kirundi bagira bati inkire ntikira kabiri. Muri Kigarama 2023 yarafashwe, afatirwa mu Kanyosha, afatwa n'uwatwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura yitwa Elifaze Niyongabo, umuntu yavuzwe mu mabi menshi cyane. Hanyuma kuva afashwe ico gihe uyu mwigeme ntarigera asubira kuboneka. Igihe afatwa hari haciye imisi mike avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuramukanya mu miryango, hariho urubanza rwa mariage yoba yaritavye. Rero nkuko bimeze ku bantu benshi, iyo bavuye mu Rwanda ni kenshi baca bikekwa, bakabafata ko ari inkozi z'ikibi baje mu bikorwa vy'iperereza mu gihugu, ugasanga ntibarinze ngira no kubabaza, baciye bapfa kubatwara, mu nyuma muri kwa kubabaza babonona ubuzima, akaba ariho haviramwo ko bahava bafatana n'ingingo zo kubica. Nko kuri uwo mukenyezi naho nyene twaravuze, twaratabaje, nta na kimwe kigeze gikorwa. Kimwe mu vyadutangaje kuri uyu mwigeme nuko uyu mwigeme bino bihengira igihugu kirimwo bitera bituma abantu bahinduka gato, yari afise umugenzi w'umukuru, umwe mu bantu barongoye imbonerakure muri Kanyosha. Hanyuma ahaviriye mu Rwanda araja kuba ku rugo rw'iyo mbonerakure. Ico ntitwashoboye gutahura neza kuko yavuye ku Musaga kuwo bavukana, agenda kuba aho mu rugo rw'iyo mbonerakure, niho yari amaze iminsi. Hanyuma igihe yanyurujwe iyo mbonerakure iri hafi ibirorero, ariko iyo mbonerakure ntiyamutabarije. Biboneka ko ya mbonerakure nyene ariyo ishobora kuba yamutanze ivuga ko yaravuye mu Rwanda. Iki ni ikintu tukunze kugaruka ko cyane mu bintu inshuro zitari zike turiko turavuga ibikorwa by'iperereza, ingene abantu bagwa mu mitego y'iperereza. Nk'uyu muntu yizigiye imbonerakure isanzwe ikorana n'iperereza, bica birangira anyurujwe n'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Nta kuva ico gihe nta gakuru, nk'uko warumbaje uti hari ubudasa. Uko usanga navuze uko vyagenze ku wanyurujwe kuri Nkurunziza, niko uza gusanga ndabivuga ku wanyurujwe kuri Ndayishimiye, usanga byose bimeze co kimwe. Umuntu yoshobora kuja no ku wundi mugwi ugira kabiri w'ivyaha twavuze bikomakomeye vyagiye birakorerwa abakenyezi. Umva tuvuye kuri uyu mugwi w'ivyaha vy'abanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo, twaciye tuja ku rundi rugero rugira kabiri ubw'abakenyezi bo bagandagurwa icese. Bamwe barafatwa bakicwa bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu, bikaboneka ikiziga kigatorwa, arivyo bica byitwa execution extrajudiciaire. Hariho abandi nabo usanga bishwe bagategerwa nko mu nzira bakaraswa, ari umugambi wubatswe wateguwe, bakicwa. Reka ndiko ndabivuga, iyo umuntu agiye avugira ku burorero niho usanga abantu boroherwa kumva ico umuntu ariko aravuga. Nko mu itariki 16 z'ukwezi kw'icumi muri 2015 hariho umukenyezi yitwa Charlotte Umugwaneza. Uyu muntu yari umugwaneza nyene koko, je nari ndamuzi, yari umwe ngira mu ndongozi zishira hamwe Oricom, twahora tumaze guhurira muri societe civile. Ndibuka ko ari n'igihe muri 2015 yigeze kunyandikira abwira ati uragaba, hariho ibintu tubona, ibintu tuzi, hari umuntu turi kumwe muri societe civile wogaba ko ibyo ariko arakora, ibyo ariko arakorondera. Ico gihe uyu mukenyezi yarigeze kumburira gose ivyo bintu ku buryo mu mutwe ntamvamwo, kubera nzi ingene nawe yari yitwararitse abandi. Rero muri 2015 uyu mukenyezi iruhande yuko ari muri Oricom yari n'urongoye mu barongoye umugambwe MSD muri komine ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura, ni naho yaba.
igihe cy'imyerekano rero uyu mukenyezi yari imbere gose, yari mu bafasha gutunganya imyerekano hajya mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Aho mu kwezi kw'icumi muri 2015 Charlotte Umugwaneza kubera yabona umutekano waho yabumengo umeze neza, yashatse kwimukira mu Ngagara, agenda kurondera imodoka iza kumufasha kwimuka. Mu gihe agiye kurondera imodoka niho yaca afatwa n'umwe mu bapolisi twavuze kenshi yitwa Brigadier Jonas Ndabirinde, yari igisongerezi cy'intwazangabo mu gipolisi yegukira igisata cy'igipolisi kijeje gucungera inzego bita API, akaba mbere yari muri garde presidentielle, yari mu bacungera perezida Nkurunziza, ari mu bantu bamwegereye cyane, banamukorera iperereza, bavuga ko ari umuntu yashobora kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu atabaje kudodora. Hanyuma wumva uwo munsi aramufashe, twaramuvuze kenshi, umuajida yari afise kamyonete usanga n'abakuru b'amakambi badafise, afise abamugendanira benshi cyane, iby'abakuru b'amakambi badafise, kandi wewe ari umusuzofisiye. Rero aramufashe amushyira muri ya modoka, amwicarika hajya inyuma muri kamyonete ku buryo abantu bose bagenda babona uwo mukenyezi, aramwinjiza mu ikambi muri API, n'ibintu byiwe ngo hajya kuri entre barabifata, agasakoshi kiwe barasanzaza ama identite ibirimo byose, ivyo twabibwiwe n'abapolisi bo muri API ingene ivyo bintu byagenze. Aramara kanya aho muri API, mu nyuma wa Jonas Ndabirinde aramusohora, abantu ntibamenye yamujanye. Ico bikoze bukeye itariki 17 z'ukwicumi, ikiziga ca Charlotte Umugwaneza catowe mu ruzi Gikoma, ni hariya urenganye gato uduga za Bugarama. Niyo ico kiziga niyo catowe, biboneka ko ashobora no kuba yararashwe, yaracumaguwe imbugita, ari ibintu bibabaje cyane. Ivyo biramaze iyo myaka yose bivugwa, tubishira habona, ariko nta na kimwe kigeze gikurikira. Nk'iyo rero iyo yakaya execution extrajudiciaire, ni nk'iyo umuntu yafashwe n'umupolisi mu nyuma agatogwa bamwishe nabi gutyo bakaja guta mu ruzi. Dufashe nk'akarorero ka assassinat, no kuvuga igandagurwa, akarero abantu bose koroshe bazi, ni nk'igandagurwa ry'umupfasoni Consolate Kararuza, umukenyezi wa General Atanazi Kararuza, bamurazi yuko barashwe igenekezo rya 25 mu kwezi kwa kane muri 2016, bageze hajya imbere y'ishure rya Saint Esprit i Bujumbura. Amakuru dufise noneho ukurikiye n'intahe zagiye ziraba ku basirikare barokotse muri kijya gitero, urupfu rw'uyu mukenyezi rusa n'urutandukanye gato n'urupfu rw'umugabo wiwe, naho bapfiriye mu gihe kimwe, kuko umugabo yacikanye bakibateye, batera ry'amarokete babarasa muri kijya gitero. Umugabo we yaciye acikana, umushoferi avuga ati naciye mbona Kararuza aguye yubitse umutwe imbere, we yari yamaze gucikana. Ariko umukenyezi ntabwo we yacikanye uwo mwanya, yariko aravuga, murazi ko yaciye agerageza kuja kubarara ku mwana wiwe yari mu modoka kugira amasase afumwe aja kuri nyina akingira umwana. Rero abaje kuraba, abambere bahashitse barimwo abo mwiperereza, umukozi w'iperereza aravugwa neza uwo ari we yabikoze, yaraje asanga uwo mukenyezi aracyariko aravuga. Rero muri iyo ntahe baravuga neza ko uyu muntu yaciye amurasa aho nyene abari wamuhohosha. Naho nyene muribuka yuko ico gihe Perezida Nkurunziza yaciye atangaza ko atanze indwi imwe gusa, ngo abishe Kararuza bazobe bafashwe, bazobe bazwi, ngo imanza zizokorwa, imyaka igira ibe 10 abagandaguye bano bantu batigeze bafatwa, kandi amatohoza yigenga yose yagiye arakorwa yerekana ko bano bantu bagandaguwe n'inzego z'igihugu. Intwazangabo zabikoze ziravugwa cyane, baba bo mu gisirikare, baba bo mu gipolisi, nk'izina rya Desire Uwamahoro ryaravuzwe, baba mu iperereza nk'uwitwa Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu, n'abantu benshi bavuzwe, abarokotse bivugira ko biboneye, ariko gushika uyu munsi nta na kimwe kigeze gikorwa kuri bino bintu. Reka umuntu agenda nyaruka nko kuri twavuze nka Honorable Hafsa Mosi
igandagurwa ryiwe mwibuka uyu n'umuseni David aho navuga nti bose biraba bose yari umuseni David yegereye cyane nkuru nziza yarazi ko ari umugenzi akomeye gose wa nkuru nziza we nyene yarivugira ko yanka gose na Bunyoni inyuma yaho cyane cyane inyuma ya hamwe agiye imahama akagendera impunzi agakorora amosozi aravye ingene impunzi zari zimerewe imahama mu Rwanda ubwo nyene ngo yaciye aronka telefone ya Bunyoni mubwira imubaza ingene ashobora kuja kuririra abansi b'igihugu muribuka ko ari abashinga amateka bo muri EAC mu bindi bihugu babitanze ko intahe ingene yarababaye ahije kuronka iyo telefone ya General Bunyoni hanyuma mu gihe atashe abagenzi ni benshi biwe ni benshi yabwira ko ari menace gose ko abona ko ashobora kugirwa nawe umwanya wari wo wose kandi ko byokorwa na General Bunyoni ariko akaguma yizera ko azokingirwa na nkuru nziza yafata ko ari umugenzi wiwe wakomeye kwabibwiye nkuru nziza yavuga ko atacyazoba abibona rero yarazi ko abangamiwe mugabo haguma yizera ko nkuru nziza azomukingira amaherezo murazi ingene yarashwe ababikoze baravuzwe nka FP yarakoze amatohoza kuri ico kintu iratanga amazina iravugisha umwe mu bakozi b'iperereza yatanze intahe nk'uwavuzwe ko yamurashe yari umukozi w'iperereza umushoferi mu iperereza yitwa Desire Manirambona batazira Yusuf Desire Manirambona amaherezo yiwe nawe turamufise mu indondeza ko yahavuye anyuruzwa muri 2023 rero nko ngaha harabaye ikintu citwa nk'urubanza hariho n'abantu bapfunzwe ataho biboneka ko bahuriye n'igandagurwa rya Hafsa Mosi ariko inzira z'ukuri zotuma abagandaguye Hafsa Mosi bafatwa ntizigeze zikurikiranwa uwo norangiriza ko mu bagandaguye nko muri ico gihe cya nkuru nziza ni nk'umupfasoni dukunda kuvuga ko yitwa Lydia Nibogora yakora muri Regideso nawe yari umugenzi akomeye cyane w'umuryango wa General Bunyoni yakunda kuja ku rugo gusengerayo yamari kumwe na muka Bunyoni ya Sainte niyo nkuru mu nyuma nagira n'ubundi bucuti bukomeye gose na General Bunyoni turamaze kubyandika kenshi no kubivuga ko mu nyuma ariko haduka aho hantu basengera umwe avuga ko Imana yamweretse ko uyu mukenyezi ari mu migambi yo kwica Bunyoni ko ariko akorana n'u Rwanda ivyo byavuzwe uyu mukenyezi nawe nyene aherutse kuja kuramukanya mu Rwanda kuko yari afise nyina w'umunyarwandakazi ico gihe rero agarutse niho haciye hatangura kuza ayo makuru yuko u Rwanda rwamutumye mu mugambi wo kuzokwica Bunyoni kandi ko Imana ariyo yabiberetse birahava rero bija ku rugero rukomeye na Bunyoni arahava nawe nyene kumburesi ntituzi ko yavyemeye nuko yabatinye umukenyezi wiwe yababihagaze ko cyane twarigeze kwivuganira n'umushinga ntaye w'uyu mukenyezi aratubwira ingene we yageza ku rugero rwo kuja kuraba Bunyoni mu biro amusaba ko yobabarira umukenyezi wiwe ubucuti bukabandanya n'ahantu havugwa ibintu imwe nari mu byumvirije twumva byinshi iyo turiko dukora amatohoza y'ibi bintu hariyo bimwe tugeramwo umuntu akavuga ati ibi bintu birabaho ndiko ndumva uri kubibwirwa n'umushinga ntaye w'umuntu hanyuma murazi ko uyu mukenyezi yahavuye agandagurwa itariki 8 z'ukwa kabiri muri 2017 inyuzwa ryiwe afatwa avuye ku kazi abamufashe yamwinjiza mu modoka yinjiye atwenga biboneka ko ari abantu bari bazinanye uwo mwanya umukenyezi wa Bunyoni yoba yatelefonye umugabo w'uyu mukenyezi amubwira ati wewe warigorewe atanga amakuru ngo ivy'umukenyezi wiwe yagiyemwo ngo n'abamutwara uko niko twabibwiwe ntituzi ico muka Bunyoni nawe yoba bivuga ko hanyuma cyagiye kuboneka nuko ikiziga cy'uyu mukenyezi cyaciye gitorwa hariya mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi ku mugoroba umugabo kubera amakuru yari yahawe ku murango y'ivy'umugore ngo yagiyemwo bitari vyiza we yari afise iryo shavu ntiyamenya ahubwo ko igihe yahabwa ayo makuru umukenyezi wiwe yari ko aricwa we yagiye kumenya ko umukenyezi wiwe yishwe bukeye ifoto iri abantu twayishira ku mbuga ngurukana bumenyi twerekanye umukenyezi yatowe ikiziga ataramenyekana wari we ahava arabona ko ari umukenyezi wiwe baraye bishe mureka ko ico gihe havuzwe cyane n'izina ry'umuntu yitwa Musaga ko ari we yoba yaragandaguye no mukenyezi Musaga abantu bumvise cyane imbonera kure y'ico gihe yari iteye ubwoba ariko twagiye kumenya ko hariho uwundi Musaga
yari umushoferi yoba yari umushoferi w'umukenyezi wa General Bunyoni. Mu nyuma kandi murazi ko hariho n'umukenyezi wundi yari muri ano masengesho ashobora kuba ari nawe yakoreshejwe mu kuvuga ko Imana hari ivyo yavuze, yahavuye nawe abangamirwa, yagirizwa ko ari we yahaye amakuru Focode y'ivyabaye, nawe arahabahungira muri Zambia, no muri Zambia bahakwa kumwicirayo. Kuri uyu mukenyezi nawe nyene nta cyakozwe, harafashwe ubwa mbere waramuherekeje igihe asohotse mu biro, abasiti babiri bari ku muryango babonye ingene yinjira mu modoka, babamaranye indwi zibiri gusa babafashe, ahanini kwari kugira bumve neza amakuru bafise ayariyo, mu nyuma barabarekura. Kuva ico gihe nta kintu na kimwe cyakurikiye. Ubu n'uburorero bw'abishwe mu gihe cya Nkurunziza b'abakenyezi. Pacifique ntazwe mudukundiye tugarutse kuri uburorero bumwe bumwe, turumva ko ari bwinshi kandi benshi bagandagurwa mu mice itandukanye kubera imvo zitandukanye, ariko tugarutse no ku burorero bubiri, umuntu yigeze kuba umushikiranganje, akaba umushingamateka wa EAR, akaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu, umukenyezi w'umusirikare akomeye akagandagurwa, mugabo ntihagire itohoza na rimwe riba, ntihagire abakurikiranwa. Uno munsi mwebwe mufatira kuki kugira ngo mwiyumvire ko hashobora kuba ubutungane umunsi umwe, canke mubandanye musemerera? Ntimubona ko ngira ngo ari uguta umwanya atakizoteba kikakorwa ku bijanye n'ubutungane? hari akajambo nkuze kwandika abaho bihora bishikira bagasoma amail yanje nungitse nka mail. Hariho citation amajambo yavuzwe na Gandhi, nashize kusanga kenshi acaza, nibuka ko ari amajambo igihe kimwe yigeze kubabaza Gerard Ndahirabe. Hariho umugwi waraba ibintu ingene inzego z'umutekano z'u Burundi zohindurwa, hari mu za 2010 ngira na rimwe cyangwa na kabiri, twahuriramwo ambasade ya Pays-Bas, bamwe mu butegetsi, abo muri société civile. Rero turiko twiga umunsi umwe banyandikiye nanje nishura, acabura iryo jambo arashavura gose, nakajambo kavuga ngo iyo bishitse nkihebura nca nibuka ko muri kahise mu mateka yose y'ibihugu hamye habaho abantu babicanyi kandi bakomeye, mu gihe cyabo barabonetse bakomeye cyane, ariko kandi kahise katwigisha ko abo bantu bafise umwanya bamara, ariko ko impera n'imperuka bakoroka, impera n'imperuka barakoroka. Ijambo Gerard Ndabirabe yararisomye ico gihe arababaranza, mbona yanditse ngo mbega ngo ibi bintu byovyo bijemo ngaha nibiki, ntiyaniya nabonye ko arakajambo gaherekeza amameri yandi yose imisi yose. Rero ku kibazo mbajije, nkura hehe ico cyizere ko umunsi n'ubutungane buzobaho? Ubutungane buzobaho kubera ko intwaro zikora ivyo bintu zihereza kugwa. Ikibazo n'umwanya bimara, ariko impera n'imperuka ziratemba. Ni suko CNDD-FDD yoba ikomeye kurusha ubutegetsi bw'abanazi bwa Hitler, ntabwo CNDD-FDD ikomeye kurusha izindi ntwaro z'abandi bantu bavugwa cyane muri kahise batwaje igitugu. Rero nayo nyene irafise umwanya ikomeye, barafise umwanya bashobora kugira bino bintu, bakonona Abarundi bakabagirira nabi uko babagirira nabi, ariko barafise umwanya wabo wo gukoroka, barafise n'umwanya wabo wo kuzobazwa bino bintu. Ico cyizere ndagifise muri jewe ntigihungabana na gatoyi, dushobora kuzoyibona n'amaso yacu tukiri bazima twebwe, canke bikabonwa n'abandi nyuma yacu, ariko ico sindagikekeranya. Intwaro yubaga gukora bino bintu yandikiwe gukoroka umunsi umwe, ntishobora kubandanya, n'Imana ntishobora kuvyemera. Ico mbere jewe nkundi wawe ni kujya kuntu bavuga ngo bashize Imana imbere, iyo Mana bahamagara, iyo Mana umunsi umwe izokwiyerekana ko ari Imana nyene ibibabaza ingene bakora amabi nkaya mu izina ryayo. Rero kuri ico ngira no kwishura gutyo, notakaza icyizere kuri ico. Umunsi hatoba hakiriho umurundi n'umwe asaba ukuri n'ubutungane, umunsi hatoba hasigaye umurundi n'umwe asaba ko bino bintu bihinduka, aho notakaza icyizere. Ariko igihe yaba jewe yaba wewe yaba ubundi tukiriho tuvuga tuti ibi bintu dushobora kuvyemera mu gihugu cyacu, hari nabo bababazwa n'ivyo bintu, iyo miryango bibabaye kubera ibiriko biraba ko biba ku babo, icyizere cyanje ntigihera ku munsi umwe impera n'imperuka abibaza ko bafise inguvu zikibi zizohera. Iyo abazari inguvu z'icyiza nogize ntabo bazoramba, ariko inguvu z'ikibi zirafise aho zitegerezwa kugarukira.
sinzi ko mwonyemerera nkagenda acishijemwo abagandaguye kuri Ndayishimiye, kuko kenshi iyo turiko turabivuga hariho benshi mbona abanyagihugu batwandikira ngo ivyo bintu ngo ubu vyaraheze, ngo nivyo mu gihe cya Nkurunziza nyene, ngo ivyo bintu ntibikibaho. Rero iyo turiko turabaha uburorero bw'ibiriko biba kuri Ndayishimiye, ni kenshi abantu baca batangara ati ivyo bintu biracyariho, biracyameze gutyo nyene. Ngira no ufata akanya kumbure nkagenda nyaruka, mugabo no mu gihe ca Ndayishimiye tukagenda hari abo tuvuze ko abantu bakumva ingene arakamaramaza ibintu bihari. Nko ku gihe ca Ndayishimiye reka ntange uburorero nka bubiri. Hari nk'umukenyezi yitwa Diane Ndayiragije. Diane Ndayiragije ni umukenyezi, yari umukenyezi w'intwazangabo mu gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Aron Ndayishimiye ni umwe mu basoda b'u Burundi bavugwa cyane mu mabi menshi gose. Twagiye tumuvuga, yaba twebwe muri Focode, yaba amaradiyo aba ariko atanga amakuru mu Burundi, ku mabi yakorera nko mu Rukoko, ku mabi agenda akorera kenshi ahantu hose aciye. Sinzi ko mwibuka ko no mu ngwano, iyi ngwano yo muri Kongo, Aron Ndayishimiye baramurungitseyo, agenda afise igisharara kidasanzwe cyo kwica. Umva hari kwica aba M23, hari kwica abo batutsi bo muri Kongo. We yagize ati akaryo ndakaronse, ngo agira umwete udasanzwe ku buryo umukuru w'ingabo z'u Burundi zariko zigwanira muri Kongo we nyene vyamuteye ubwoba ko bahava bambara ibara bagasanga hafashwe intwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel y'u Burundi. Aca arategeka ko uyu musoda bamukurayo bakamusubiza mu Burundi atarabambika ibara. Rero n'umuntu azwi ko ari umuntu mubi cyane mu mabi agenda arakora. Umukenyezi wiwe Diane Ndayiragije yagandaguwe mu kwezi kw'icenda muri 2021. Ico gihe agandagurwa yari muhira. Ubwa mbere bwo yari amaze iminsi nawe nyene avyikeka ko ashobora kugirirwa nabi, ngo kubera amajambo yabwirwa. Nobabwira ko uyu mukenyezi atarasangiye ubwoko n'umugabo wiwe. Rero mu vyo yatukwa harimwo ibijanye n'ubwoko bwiwe. Hanyuma umunsi nyene apfa canke imbere yawo gato, yari yabwiye abo bakorana ko yipfuza kuja gusenga, ko yumva ko atamerewe neza, ashaka kwiyegereza Imana. Uwo munsi nyene yaca anapfa. Umugabo yari yamurungikiye imodoka imutora aho yakorera maja muzabubanza, yari umu infirmière. Hanyuma umugore arinyegeza, abwira abukazi ngo bavuge ko atari ku kazi, kuko yatinya ko niyo modoka imutwaye ashobora kutaza gushika. Aranyegera, imodoka iramurindira amasaha n'amasaha, arondera iyaca ava ku kazi, asiga imodoka y'umugabo yaje kumutora, aca mu binywabi, aza gushikaho ataha muhira. Atashe muhira niho umugabo yaza. Umugabo ngo acamubwira ko ashaka ko amucumbira umutsima, sinibuka ko ari uw'ingano, kandi ko akeneye ko ari we nyene ategerezwa kuba umucumbira. Umukenyezi aja mu gikoni n'umukozi w'umwigeme bari bafise. Hanyuma umugabo agenda kugaranira abana mu cumba kimwe cyo mu nzu, ku buryo bose bagira ati uyu mugabo ubwo nta migambi ibi bintu n'ibiki ariko arakora. Niho haca hategwa grenade muri ico gikoni. Grenade abantu bose twaganiriye bavuga ingene aho hantu hubatse atahandi hantu na hamwe yashobora kuzanana kiretse ku ruhande ruboneka ko ari rwo rwari rurimwo umugabo wiwe Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Igihe uyu mukenyezi atewe iyi grenade ntiyashobora acikana, baciye bamutwara ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Aho nyene akiri ngaho umugabo avuga yabose ngiriye Garon. Uko niko ngo umukenyezi yavuze. Umukenyezi barayamutwaye, ariko yahavuye asandaba aho ku bitaro. Hari bamwe bakeka ko no muri ico gihe hoba hariho ivyakorewe aho hantu mu gihe bitatohojwe, ntawoheza ngo abivuge ko hano. Rero imyaka ngiyi iraheze dusemerera dusaba yuko habaho amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije, ariko gushika uyu munsi nta na kimwe kigeze gikorwa. Uyu mugabo ntiyigeze abazwa ibijanye n'urupfu rw'umukenyezi wiwe, narijya asanzwe avugwa
mu yandi mabi atari make. Hari akandi karorero ni umukenyezi yitwa Chantal Hatungimana. Chantal Hatungimana yari mushiki w'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe yitwa General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu mukenyezi yari umuyobozi atwara departement y'ivyo ya rapatriement aba bahunguka mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Nawe nyene yagandaguwe muri Nyakanga muri 2021 mu gatondo ariko yitegura kuja ku kazi. Icagiye kudutangaza rero kuri uyu muntu yogira ati uri mushiki w'umushikiranganje wa mbere nawe nuhoho amatohoza yoca kogwa vyihuse kuko uvukana n'igihangange niwe ategeka inzego zose z'igihugu. Twagiye gutangara dusanze muri parke abari ko barakora kuri iyo dossier ngo bahavuye bahabwa itegeko ko iyo dossier bateza kuyikorera ico bita classement sans suite, ku buryo bari bayifise bayihagarikiye aho bari bageze, nta numwe yafashwe, nta ukurikiranwa, dossier yaheze gutyo. Akaroro kanyuma ni umukenyezi twavuze ko cyane yitwa Alice Ntahokagiye. Uyu yafashwe ijoro riraho ku rugo rw'umugenerale bita General Major Isidore Ndihokubwayo batazira Nankubade. Arakubitwa bikomeye cyane, abantu babona, akubitwa n'abapolisi bacungera uyu mugenerale. Kandi mu gitondo cy'uwo munsi uyu mukenyezi yari kwasangira icyayi n'uyu mugenerale mu kibanza kimwe mu gisagara cya Bujumbura twashyize n'ahabona. Iryo joro nyene mu gatondo bukeye ikiziga cy'uyu mukenyezi cyatowe mu ibarabara hajya hafi ya Sodeko. Nawe nyene twarasemereye igihe byaba tutanguye kuvuga. Uyu mugenerale yaciye ahabwa igikorwa arungikwa muri Chad. Hariho mission ya CAC yatohoza ku rundi bwicanyi bwari bwabereye muri Chad. No kuvuga umuntu avuye mu Burundi akekwa ko ashobora kuba yishe umuntu yarungitswe kuja gutohoza gukora amatohoza mu kindi gihugu, havugwa abandi bantu bishwe. Aramara y'igihe, mu nyuma abapolisi biwe nibo boba barafashwe gato barabazwa. Twumva amakuru y'ingene bagiye bararekugwa. Mu by'ukuri nta cyakozwe kijyanye no kubaza uyu mugenerale imigenderanire yiwe n'uyu mukenyezi n'impamvu uyu mukenyezi yakorewe bino bintu gushika ku rugero rwo kwicwa. Rero n'uburorero butatu ntanze, ariko murazi ko uburorero ni bwinshi cyane bw'abantu bw'abakenyezi baguma batogwa ibiziga hirya no hino bakaca bahambwa ubwo nyene atamatohoza akozwe. Ni byinshi gose ibyo kuva mu mwaka wa 2020 sinzi ko hari umuntu ushobora gutondeka abakenyezi n'abigeme batogwa ibiziga mu gihugu cyose bakaca bahambwa ubwo nyene atana kimwe gikurikiye n'ububisha butagira izina bubandanya. Ego Pacifique nahazwe kumbure ko mukanya tujya kwa Erari hanyuma tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Mbega none abo bategetsi batanga amategeko yuko amatohoza atabandanya nayahe? Mu buroro mwagiye muratanga mwigeze kuvugamwo General Bunyoni no musi arafunzwe nta nguvu afise, abo bandi bafise ubwo bubasha bwo guhagarika ivyo bintu ko amatohoza cyangwa ubutungane bukora ni bande? Mbega Ndayishimiye Evariste wewe hari uruhara yoba afise muri ivyo byose biba? Ikibazo ni cyiza cyane mu majije. Umuntu aravye ifa rya Bunyoni akabona ingene ubutegetsi buhari bwa nka Bunyoni, ukaraba ibintu bamukorera uyu munsi uko bimeze, yo kwibaza ati amabi Bunyoni yakoze yari kuca atohozwa maze akayakurikiranwa ko nabyo bikaja habona ingene yabangamiye agateka kazi na muntu. Murazi ko kuva afatwa ko ari cyo kintu twebwe twagumye duhagaze ko cyane. Bimwe mu byo bari ko baramwagiriza turavye ingene urubanza rwagenze, biboneka nka Davyite nka reglement de compte gusa, ngene abategetsi babankana bakoranira ikibi bakoresheje inzego z'ubutungane, nivyo bibonekamwo kurusha kurondera guhana ivyaha biba vyagiye birakogwa. Rero kuri ibi vyaha bijanye no gusesa amaraso byo guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu, murazi ko Bunyoni atigeze abazwa ikintu na kimwe muri ivyo. Kubera iki? Ni ukubera ko ico bagisangiye. Ni ukuvuga ko
ari intwaro yubakiye kuri ico kibi nyene, ibijanye no kwica abantu, ibijanye no gusesa amaraso, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kugandagura abantu, kuboreza igufa abafashwe bagapfungwa, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, gukoresha ubutungane ntihagire ico bumara. Ivyo bisa nuko biri mu maraso y'intwaro ihari, bose babihuriyeko. Niyo muze mwumve umuntu ugize uti mbega Ndayishimiye we yoba birimwo, ivyo Ndayishimiye adashigikiye arabivuga. Ndayishimiye murazi ko ari umuntu avuga amajambo menshi, mu majambo menshi avuga ivyo adashigikiye arabivuga. Muze mumwumvirize imisi yose abariko aravuga ibibazo by'ubutunzi byo arabivuga ko kenshi cyane, abiba kumbure atabayemwo baramubabaza ico gihe kandi akabiyameza akavuga ko bofatwa, naho mu nyuma turindira tukabibora ko nabo nyene baheza bagafatwa. Ariko ibi tuvuga bijanye n'ubwo agateka kazi na muntu ntageze, ntiyigera bicisha mu kanwa. Iyo yarigeze kuvuga gato ku by'abanyuruzwa incuro nka zibiri, ico gihe turanabishima ko yanavyubahutse kubivugako. Ariko naho nyene mu kubivuga yavuze gute? Yavuze ko hariho nk'umuntu ngo yaranyurujwe, ngo hanyuma ngo dusanga ngo hariho ngo abantu b'abapolisi babirimwo, ngo turamutesha, ngo abapolisi turabakurikirana. Ahandi yarigeze kuvuga ngo nivyo ngo araho turatwumva ngo hariho ngo umuntu ngo ibintu ngo by'amakidnapping ngo birabaye, ngo ariko ngo twarabihejeje, ngo ivyo bintu ntibikibaho. Ni ukuvuga naho yabicishijemo ntiyavyemeye by'ukuri ko bibaho, ntiyavyemeye. Ni ukuvuga ko bino bintu biri mu vyo nawe nyene yemera gutyo. Inzego zimwegukira ziri mu nzego za mbere zikora aya mabi. Urwego rwa mbere rumwegukira ni urwego rwa Service National de Renseignement, butwagwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Urwo rwego nirwo ruberamwo ku rugero rwo hejuru cyane aya mabi yose usanga turiko turavuga, haba kuja kurasa bano bantu baraswa, haba kunyuruza abo bantu, haba kubakorera ya mabi twavuze mu byo twise detention secrète, vyose bikorerwa mu iperereza. Ndayishimiye arabizi, murazi ko twamurunkiye urutonde rw'abantu 80 bari banyurujwe hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwezi kwa gatandatu 2022. Mu myaka 2 gusa yari amaze ariko aratwara, twaramuhaye amazina, turamwereka ingene abo bantu banyurujwe n'inzego z'abanyuruje, turarindira ko avyishura ko ntacyo yigeze akora, kandi umuvugizi wiwe yaremeje ko ikete twarungitse baryakiriye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Rero ku bwanje nta tandukaniro ririho yaba ivyo Bunyoni yakora n'ingene Ndayishimiye abona bino bibazo, babibona co kimwe. Ni ukuvuga nico gituma kuri urwo ruhande ivyo bidahanwa, ivyo umwe yagiye ategetse naho babankana babandanya babikingiye. Noneho usanga ivyo vyategetswe na Bunyoni abo yabikoresheje mu kubikora usanga bakiri no mu butegetsi uyu munsi nabo bariko barakorera Ndayishimiye, ku buryo bagize bati duhana ivyo bintu baza kwisanga n'abari mu butegetsi ubunyene baca bashikirwa nabo nyene bakaca bakurikiranwa. Rero n'urufatangane barakingiranira, bavyumva kumwe, ni intwaro yubakiye ku gusesa amaraso. Nuko ico kintu cyone erari nibizi ngira mwakurikiranye uno munsi umuntu yo kwibaza, mwavuze yuko vyarabandanije mu raporo ya Fokode yasohoye yerekana yuko hari abakenyezi indwi mu bo yakoze ko amatohoza bagandaguwe bitwa Rubozo, yerekanye abakenyezi 9 banyurujwe bagenda kagirire. Ariko kandi muri iyo myaka yose imaze ivyo bintu byose biba mu nzego harimo abakenyezi badasiba no guhimbaza umunsi w'igenekezo rya 8 ntwarante, tukabona bambara ibitenge. Mbega abakenyezi bo bamariye iki abandi bakenyezi? Kubera iki bataduza ijwi? Ni iki badakora? Kubera iki batagikora uno munsi kandi amabi twumva bakorerwa arenze urugero? Abakenyezi bari mu nzego barabona ibiriko birakogwa, bibaca mu maso, mugabo nukuraba nabo nyene ingene babashitse muri izo nzego. Kugira ngo ugire ucumara mu rwego urwo ari rwo rwose, nuko ufise umwidegemvyo. Uwo mwidegemvyo ubwa mbere uwugira mu gushika muri urwo rwego. Umuntu arashobora kwibaza ati mbega mu gushika muri urwo rwego bagiye kubera ubutwari bwabo, bagiye kubera ubuhizi bwabo, bagiye biciye mu muco, canke bagiye bahetswe n'umwe muri abo nyene babikora.
urumva rero mu gihe umukenyezi ageze mu nzego zifata ingingo, mu nzego zoshobora gukinga, mu nzego zoshobora no gutabara abandi bakenyezi canke uwo ari we wese, nuko baba bafise uwo mwidegemvyo. Rero kenshi abakenyezi hari nagihe usanga ari bo nyene usanga bakongorera bati habaye ibi n'ibi n'ibi, tabaza ibi n'ibi n'ibi, ntidushobora kubivuga. Barya bakenyezi rero nabo nyene baraboshe bashitseho bidaciye mu muco w'umuntu agira ati hariya nahashitse kandi ico kibanza naho ntoba ndagifise noja no mu kindi. Urazi uburenganzira bwo gushikira inzego zimwe zimwe nta bukihari. Abantu bashigwaho n'ikimenyane, abantu bashigwaho n'ivyo utanze. Rero umaze gushika aho hantu muraraba no mu nama nshingamateka, no mu nama nshingamateka hari ibintu byinshi duhora dutakamba tuti mwa bakenyezi muri ngaho, ingingo zirafatwa, amategeko arajaho, kubera iki mutoshobora guhindura ibintu, kubera iki ibintu izi ngingo zishobora gufatwa kandi muhari mubona yuko ibintu biri kubirononekara. Barya rero ntibigenga, bagendera ku mugongo wa babandi babashiraho. Ico ni cambere. Ica kabiri, madame mwebwe mugira muti bari mu bibanza mugabo nta butegetsi bafise, nta nguvu bafise muri ivyo bibanza barimo. Cane barashitse mu bibanza batagira ubutegetsi, barashitse mu bibanza badafise uburenganzira bwo kuvuga. Noneho ndetse n'ico baranatinya. Urabona twatanze akarorero ka mwanuze Pacifique yatanze akarorero ka Hafsa Mosi. Murazi yuko hari abakenyezi benshi bazize ubutwari bwabo, ndetse abashobora kuba bazize ibindi, kumbure abantu babo bagiye gutabariza canke kwikekwa ko baba bari bakorana n'umwansi. Abakenyezi benshi ari abazize ubutwari bwabo. Rero barazi neza ko mu gihe bogira ico bavuze kugira ngo barabe ico hinduka, barazi ko bohagwa. Bamwe baratinya ko bohagwa, abandi baratinya ko bokugwa kandi bakuwe. Umaze gukugwa kubera bakwiketse yuko baca bavuga ngo barya ngo nibipinga, ngo n'ayandi majambo kumbure tutamenyereye ngo abavyonzi. Abantu bariko baravuga ivyo abategetsi batifuza babaraba igitsura. Iyo agize Imana bamuraba igitsure, iyo agize Imana baramukura no muri ako kazi ntibamwice. Rero ntibigenga, nta mutekano bafise. Ni naco gituma usanga banaca hirya bagatuma bati bwira banaka batuvugire, kuko abakenyezi bo muri CNDD-FDD bo nyene baraca hirya bakakubwira ati ibi nibi bimeze gutya, turagusabye wowe ufise ijwi rishika kure, twebwe ntituronka aho tuvugira. Batinya ko bohohoterwa, batinya yuko bokugwa, kandi hari n'igihe bababwira bati mwe mwashitse ngaha ahasaho kuvugiriza induru, mwaje gukorera umugambwe, mwaje gukorera uyu yakurungitse, kirazira ko uhirahira ngo ugire ico unegura. Urumva rero ntituraronka igihe c'uko abakenyezi baronka uburenganzira bwo kuvuga ico biyumvira kigatuma hagira igihinduka. Murakoze cyane Erari Nibizi.